Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka cane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'ibindi vyinshi bitandukanye biriko biravugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe habura iminsi mike cyane, iminsi idashika kuri 6 ngo abikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe CNDD-FDD rizoba kugenekerezo ya 25/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Nigenekerezo benshi biteze ko kubona Reverano Ndikuriyo asubira gutwara umugambwe, akaba ndetse n'uwa mbere abikoze, akaba ari we wa mbere waba abikoze gutwara umugambwe mu biringo bibiri. Mu gihe kandi nanone benshi biteze kubona Varisto Ndayishimiye nawe ariko aratrenga Reverano Ndikuriyo yabuze ikibanza c'ubunyamabanga bukuru bw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Hari ibyo benshi bavuga cyane ku vyabaye mu minsi iheze, aho nko kwigenekerezo mu minsi iheze kwigenekerezo ya 11/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2025 habaye igikorane cyo muryango wa Reverano Ndikuriyo. Benshi rero babonye ko ngizuka rya Reverano Ndikuriyo ryoba ritararyoheye bamwe mu bakuru nk'uko benshi babitangaza. Ikibazo cyabayeho cyane benshi nuko babonye Reverano Ndikuriyo akoresha ibi birori gusa akabura umutegetsi n'umwe akomeye wo mu gihugu n'umwe avyitaba keretse umushikiranganje w'ubutungane wenyene. Bamwe bati nukuri za politike sinimo kandi nabo bagabo nta numwe nshigikiye, ariko nukuri hagati ya Neva na Reverano Ndikuriyo hopfuma Reverano Ndikuriyo kuko ngo yarashizeho vyinshi bitandukanye, ndetse kandi ngo nkuko benshi bariko babigaruka ko ngo yashizeho Aigle Noir y'abahungu n'abakobwa, ubu abana abarungika iburaya bagatera imbere. Yubatse ikibuga, ihinguriro ry'amazi, iradio, aho hose akora amajana y'abanyagihugu babeshejeho imiryango imakamba. Ngo harahindutse rero amabarabara y'ikaburimbo na pave, ariko yubaka ibitaro bikomeye Makamba, Gisenyi hamwe niwabo. Ngo nukuri Reverano n'umukozi n'ibindi. Gusa kandi benshi babonye Reverano Ndikuriyo igikorane ciwe kititabwe n'abategetsi batandukanye mu nzego nkuru z'igihugu ndetse n'iza politiki. Bamwe bavuga ko ushobora kuba ari n'umukenyuro woba warakoreshejwe na Reverano Ndikuriyo mu gihe ngadashaka yuko gacakira inkoko. Ngo ni kimwe ngo kandi nanone ngo hakaba hariho kimwe muri bibiri, ngo ntawuzi muri Perezida Varisto Ndayishimiye ndetse na Reverano Ndikuriyo uwoba yarabujije abategetsi kujeho. Gusa amatwi adusumira akavuga yuko hari bamwe mu bategetsi bari kwitaba ivyo birori. Gusa inyuma y'inama idasanzwe yabaye yahuje Reverano Ndikuriyo n'ivyo bihangange mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, ngo bikaba vyaragagaye yuko muri iyo nama baba barayaze yuko ata mutegetsi n'umwe yo kwitaba ivyo birori kugira ngo Varisto Ndayishimiye ataza kubona abavuga ko bari ku ruhande rwa Reverano Ndikuriyo. Umuryango wa Reverano Ndikuriyo ni umuryango wawe n'ikigeragezo gikomeye mu mwaka uheze kandi w'ibihumbi 2025. Reverano Ndikuriyo yarafashwe giturumbuka n'ingwara itangaje hari kugenekerezo ya 23/0 umwaka uheze, mu gihe hagira atangura igikorane c'amasengesho ya CNDD-FDD Ngozi. Ubwo nyene Ndikuriyo yaciye atubwengajanwa muri Kenya anabandaniza Dubai. Ndikuriyo yamaze indwi zibiri ataratora ubwenge we, avuga ngo yari mu maswingi. Kuba yarahakoye agatwe birumvikana ngo ashimira Imana. Ingwara ya Reverano Ndikuriyo kandi ni indwara yavuzwe ko vyinshi cyane. Nahirye mu butegetsi bwa CNDD-FDD hama amakuru avuga ivyo guhana uburozi. Mu gikorane c'Ingozi izina rya Ndikuriyo ryagiye kuvugwa mu gihe kandi Ndayishimiye yari karagisozera ngo ubundi wame ngo nta cabaye. Igihe Ndikuriyo kandi atahukiye mu gihugu naho vyasa n'ibinyegejwe. Igikorane Ndikuriyo yashatse gutunganya ngo ashimira Imana yamutabaye na cyonyene nticahawe agaciro, ngo none ngo vyanisubirije muri uyu mwaka ubwo Reverano Ndikuriyo ariko agirisha igikorane cyo gushimira Imana we n'umuryango wiwe. Nubwo abandi babona ko hoba hari hangana ridasanzwe hagati ya Reverano Ndikuriyo ndetse n'umukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye nk'uwahoze arongoye Ndayishimiye na Ndikuriyo ku rugamba, Leonidas Hatungimana we afise uko atahura amajambo amaze iminsi avugwa n'izi ndongozi zitandukanye.
Leonidas Hatungimana akavuga ko kandi yahoze atwara batayo mu rugamba rwa CNDD-FDD mu bakuru b'amakompanyi atatu yari afise, harimwo Reverano Ndikuriyo yatwara kompanyi ya kabiri na Varisi Ndayishimiye yatwara kompanyi ya gatatu. Leonidas Hatungimana akavuga ko Ndikuriyo yari umusirikare akomeye apanze neza mu buryo bwose, yamara ngo ivyaranga Ndayishimiye vyo ntiyokubaka kubishira habona. Ariko hariho ibindi biganiro bitari bike Hatungimana amaze kuvugamwo ivyaranze Ndayishimiye bakiri ku rugamba. Ndikuriyo we mu mwaka w'ibihumbi 2022 nawe ubwiwe yarigeze kuvuga ko barya abantu batigeze baronka inkovu nimwe ataco bari bamaze ku rugamba n'ibindi bitandukanye. Leonidas Hatungimana nk'umwe kandi mu babaye muri CNDD-FDD igihe kinini ku makuru afise ngo nta mpande zihanganye muri CNDD-FDD. Ariko ko Ndikuriyo na Ndayishimiye bakeneye kuboneka cyane muri kino gihe umukandida wa CNDD-FDD w'umwaka w'ibihumbi 2027 mu matora y'umukuru w'igihugu ataramenyekana canke se ngo atogwe n'abagumyabanga b'umugambwe. Mu busanzwe ngo Ndikuriyo ni umuntu yama akeneye kwerekana ko nabakomeye, ariko ngo arafise ingorane y'ururimi rumenyerana akavuga atabanje kwiyumvira ingaruka z'ivyo avuga. Leonidas Hatungimana arahebuza ko atangingo nimwe y'impinduka izofatwa mu ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD ryimirije, bakagira ati naho bani impande zihanganye nta ruhande ruvuga ngo rushaka guhagararira intwaro ibereye. Hatungimana akavuga ko igihe cyose CNDD-FDD izoba ikura muri leta amahera yibeshaho ikintu citwa intwaro ibereye kitazigera kibaho. Leonidas Hatungimana kandi yasozereye yibutsa ko abatwara CNDD-FDD bose babayeho mu bwoba bwo gukurikiranwa kubera amabatagira izina yaranze intwaro yabo, ngo rero ico ngo nico kibafatanya ku buryo niyo bahanganye ico bacibuka bagaca bahesha nk'uko wewe abitangaza. Leonidas Hatungimana ivyo yatangaje benshi bakavuga ko ari ibintu ashobora kuba yatangaje ahagaze ko cyane, kuko uyu ni umwe mu bantu babaye mu mugambwe CNDD-FDD igihe kitari gito cyane. Leonidas Hatungimana mbere yaranakoranye n'abategetsi batandukanye bose bari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, mbere n'umuhisi Petero Nkurunziza barakoranye ibitari bike. Nimige kandi mu bihe vyo gutera umukono ku masezerano yo guhagarika intambara y'umwaka w'ibihumbi 2023 umwari CNDD-FDD wihutiye kurungika ku rubuga rwa politiki abajejwe kwigisha no gukundisha umugambwe kugira witegure neza amatora y'umwaka w'ibihumbi 2025. Indongozi z'umuhari zatekereye impanuro abo bari bagiye ku rubuga rwa politiki ko bakwiye kwegera uwo ari we wese bamusigurira imigabo n'imigambi vy'umugambwe, ahitemwo kwinjira atagahato bitandukanye n'ibiba uyu munsi. Imwe mu ntara hagati mu gihugu hariho abahumure bafashe mu mugongo mari bimwe bishimishije. Niho rero Hussein Rajab yabashimira mu kubaha ikibanza c'iteka ndetse no mu guha ikibanza c'iteka umwe mu bana babo. Ico gihe Hussein Rajab nabo bari kumwe nubwo batari bwashike mu gihugu, bariko bategura urutonde rw'abazoja mu nzego zitandukanye igihe bazoba bamaze gushika mu gihugu no gutsinda amatora. Bivanye no kudatahura politike, bamwe mu ncabwenge bahurumbira imigambwe nka Upona na Frodebu kuko niyo babona ifise ubutegetsi bw'imfata kibanza mu ntoke. Ngo rero vyari bigoye kuri bo kwemera ko umaruje nka mushasha wotsinda bamaze igihe kirekire ku rubuga rwa politike no ku butegetsi. Umwe mu rwaruka rw'incabwenge abo bahumure bari bafise bipfuza guha Hussein Rajab ngo amushire muri ico kibanza we yari kahurumbira undi mugambwe nk'abandi barundi. Abavyeyi biwe ngo barampamagaye kugira bamusabe yinjira muri CNDD-FDD hama habwa ayo mabanga, arabararahira ararengwa ko adashobora kuva muri uwo mugambwe yinjiyemwo kuko ari we yabona ko ariko urakabakaba intsinzi. Ntivyatevye rero CNDD-FDD imaze gushika ku butegetsi, wa musore yarababaye cyane ukuntu ico kibanza camuciye mu myanya y'intoki, ariko nubundi apfa kwinjira muri CNDD-FDD kuko nubundi yari yatsinze. Yahavuye rero ashikirwa mu kiringo ca kabiri ca Nkurunziza aba mustaneri ico gihe. Bamwe mu biyita imbonera kure Nkurunziza yarabagumuye kugera aho biha ubashe bubarengeye mu gihugu, niyo magorwa rero yahavuye gwa kuri wa mustaneri. Imbonera kure ntizamworohereje mu kazi kiwe, zari zarigaruriye ibiro vya komine ahari zo mpaye cegeranyo cibikorwa komine yari yarashinze, zarahindukiye abari we zisaba icegeranyo z'ivyo yiriwe arakora. Ikibabaje kandi nuko harimo imbonera kure za mwaka icegeranyo zitazi gusoma no kwandika, zigafata impapuro zicuritse ntizibimenye, ariko ziba arizo zibiza agatuguta uwaminuje. Nta numwe yubako kugira icyo avuze kuri iyo nyifato igayitse ku gutinya ko ubutegetsi bwa Nkurunziza buca bumwiruka ko kubera yakomakomye ababwo.
bamwe nk'uko bitangazwe mu bahumure bari begereye Hussein Rajab ico gihe ngo bigera kubwira uwo musore ngo atanga izina bamuha ikibanza c'iteka muri leta ya CNDD-FDD kanka ngo bavuye bamutabariza kwa Hussein Rajab. Ico gihe Rajab nayo ngo yari mw'iborero rikuru rya Mpimba. Bamaze kumwiganira rero ay'umuhungu wabagowe yarabahaye umuhango ko ico kibazo cimonera kure kigiye gutorega umuti. Umunsi urizina ngo wa Musitanteri ari mu biro yarashikiriye telefone amaze kwita basanga ni Rajab. Kuba amaze kwakira telefone ziwe barazi uko bigenda, na Musitanteri ubwoba bwaramutekeye kuko ntavyo yari yiteze ngo niko kugara ibiro kugira baganire atawo baciramwo. Amaze kumwiganira niho Rajab yamubaza ati uribuka nsaba ko bompa amazina yawe kugira ngo ndaguhe ikibanza mu nzego z'igihugu kanka koko wari wizeye abandi wibwira ko bakomeye? Wari Musitanteri ati ego cane ndavyibuka mutama. Rajab ati uwo munsi urizera ko noba mfise ububasha bwo gukurako izo mbonera kure nubwo ndahandi? Musitanteri ati ubu sinoba nkigira amakenga ku bubasha bwanyu muze. Ngo niho Rajab rero yamubwira ati umuti wanje ndagira ndaguhe urarura mu kunywa bisaba ko uhumiriza, ese uriteguye? Musitanteri ati umuti wose woza unkurako akagasuzugura ndawemera. Mutama ati andika ikete ryo gutanga imihoho uvuge n'impamvu wandikira umukuru w'igihugu n'icegera ciwe ca kabiri ikibazo cawe kiva mu nzira. Ico gihe icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yari Gervasi Rufyikiri. Musitanteri ngo yaguye agaramye yumvise uwo muti wa Hussein Rajab, ngo yarazi ko agira mukure ko imbonera kugira akazi kiwe kagende neza, ngo none amutumye guheba akazi nyene yashaka kurokora. Ngo Musitanteri vyaramugoye cyane guhitamwo ico akora kuko Rajab ntiyamubwiye ico bigamije. Musitanteri yibajije ko Rajab yoba ashaka kumutesha ayo mabanga mugabo arabona ko atanyungu yobigiramwo kuko ntaco bapfa, ariko aribaza ukuntu yoba yamuhamagaye kugira amwankishe akazabona ntibitahuritse. Nkuko amakuru abandanya dushikira abivuga, Musitanteri ngo vyaramwanse mu nda, yibwira ati nibutse ukuntu yashatse kumpa ibikomeye nkanka kubera ukutamenya uburekana mwizere ndabe ubwo bubasha bavuga ko afise mu gihugu ko bufise koko. Ryakete Musitanteri araryandika ararirungika. Umunsi ugira kabiri kete ryaraye rishikiriye abo ryandikiwe. Mu gatondo ka kare Musitanteri yagiye abona bareha n'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu. Ubwo nyene abakozi bo mwikomine bose barakoreshwa inama y'ikibiriraho. Gervasi Rufyikiri acasora itegeko ko kuva uwo munsi umuntu wari we wese azosubira kubangamira Musitanteri amubaza ivy'akazi badasanzwe bakorana azoca afatwa ajanwe guhanirwa mu kibanza kibereye. Inyuma y'ayo majambo rero icegera c'umukuru w'igihugu abarasubira inyuma nta n'abandi bategetsi bo mu ntara babonanye, yarazanywe n'ikibazo ca Musitanteri gusa. Musitanteri n'akazi yaciye abanza guhagarika aja kuruka kugira agerageze gutahura ibejeje kuba. Wakibona icegera c'umukuru w'igihugu amuzindukiye ko atamuteguje yarazi ko kabaye. Ubusitanteri buba bumwatsi Gervasi Rufyikiri aje gushiraho wundi ntiyarazi ko ngo wa muti ukoze ivyawo. Haheze iminsi rero ngo nibwo Hussein Rajab yamuhamagaye amubaza ko wa muti wiwe yasanze ukora neza. Musitanteri nta jambo ryo gushima atakoresheje, ngo yaranabajije ico nawe yokora mu gushima, ariko Rajab amubwira ko kuba yaramwizeye gusa bikwiye ntagira ico amukenera ko azomumenyesha. Ngo kuva mu bihe vy'urugamba Rajab yarakunda abantu bamwizera badakebaguzwa, yaragucisha mu bintu utazi uzi ko wocamwo ugasigara utamariwe. Kubitangaza yeretse abatari bake benshi mu baciye mu rugamba bamwita intumwa y'Imana kuko ngivyo yavuga barabibona n'ivyo ateguye bikagenda neza. Ngo n'umunsi rero hariho abakimwizera babona ibitangaza nubwo bisaba ko umuti we kunywa uhumiriza kubwo kurura kwawo, nkuko amakuru adushikira abivuga cyane cyane n'ubundi ava muri bamwe mu bagumyabanga b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Mu bindi biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hari amakuru ariko aravugwa cyane cyane y'ivyabereye Bubanza. Kuri uyu munsi genekerezo 19/0 y'umwaka w'ibihumbi 2025 hari urupfu rubabaje kandi nanone rukaza rubandaniza ku rukurikirane rw'amabi akorwa n'imbonerakure. Imbonerakure ngo yarayikoze bara mu kugandagura mugenzi wayo ikoresheje imbugita.
iryo bara ryabaye ejo hahise ku munsi w'Imana igenekerezo ya 18 Nzeri y'umwaka w'ibihumbi 2026 mu masaha y'umugoroba hagati y'isaha 10 n'isaha 11. Iyo mbonerakure yarayitavye Imana yitwa Irakoze Daniel, umusore w'imyaka 26, yavuka ku mutumba Musigati, zone Musigati, komine Bubanza, intara ya Bujumbura. Iyo mbonerakure nayo yarayikoze iryo bara yitwa Ndayikengurukiye Samuel. Izo mbonerakure zose uko ari zibiri zari zisanzwe zikora akazi ko guca ibiti mu bitara vyaho Ibubanza. Iryo bara ryabereye neza rero ku gasantere kitwa Nyamugerera kuri uwo mutumba wa Musigati, nkuko vyiganwa n'amasoko yacu ari ahabereye iryo bara. Izo mbonerakure ngo zariko zisangira urukanywa aho Nyamugerera. Inyuma y'akanya gato ngo niho zatangura guharira zipfuye ikiyago zarimwo. Imbonerakure Samuel yabwiye mugenzi wayo Daniel ko yohora ntasubire kuvuga, ariko namubwira ko atomuhoza abandanya avuga. Bidatevye rero yambonerakure Samuel yaciye isokorora imboga itari yagendanye, yari yambariye ku mpuzu icicumi tumwe mugenzi wayo mu mutima gushika indani, acagirwa ko acikana ubwo nyene inyuma yo kuvirana amaraso menshi. Uti baragwanye agoma aramusogota yinjize bogiti ndani mu mutima gushika apfuye. Wamengo yayiko arabaga kuko nawe amaraso yaramutarukiye ko atari make. Ivyumwe mu masoko yacu yatuyagiye. Ikiziga ciyo mbonerakure Irakoze Daniel caciye gitwarwa mu buruhukiro rw'ibitaro vya Bubanza. Nayo Ndayikengurukiye Samuel yaciye afatwa n'abanyagihugu bari ngaho baca bamushikiriza Inyamirama bizi Musigati. Mutirone kubera iki iyo mbonerakure yagendanye iyo mbugita mu mpuzu. Ngo n'urupfu rwaraye rubabaje cyane abanyagihugu baho habereye iryo bara, bakibaza ico kibazo cyo kuntu iyo mbonerakure Samuel yari yagendanye iyo mbugita mu mpuzu. Ibibandanya bitera ubwoba abanyagihugu kuko izo mbonerakure zidasiba kugendana ibigwanisho vyica harimwo izo mbugita, haba mu gutera ubwoba abanyagihugu canke kubahohotera harimwo kubaka ubuzima. Abanyagihugu bagasaba ko hobaho guhana bimwe biboneka uwo wese akoze ibara nk'iryo ryo kwaka ubuzima kiremwa muntu batamukingi kibaba ngo nuko ari mu mugambwe uri ubutegetsi. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya nandi menshi turiko turabategura ni mu mwanya byose nuze gucikanwa. Ufyonde subscribe canke s'abone niba utarafyonda ko kugira ngo tujikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. No Muhuza TV Imana bahezagire ibikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.